bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi ba Uwezo TV, bakunzi ba B-Info, kandi baramutse ndabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi tugenekerezo rya 19 ukwezi n'ukw'icumi, ko benshi bita gitugutu mu Kirundi, umwaka w'2025. Kacindamusa cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose, yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, Mozambique, South Africa, Zambia, henshi mwerere muri Afrika, tutibagiye abari Burayi, abari Amerika, Aziya, mu mpande zine z'isi. Reka tubaramutse, tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cy'uno munsi. Ese nkuko bisanzwe tubanje kwiyegisikiza cyane kubera ko twari tumaze ibiteko turabaha amakuru nko bisanzwe tubikora. Mutubabarire n'ikibazo cy'ibigenda biragorana, ariko ndizera yuko uno munsi nza kugerageza kubaha amakuru na cyane yaranze ku munsi w'ejo n'ibyabaye kuno munsi wa dimanche cyangwa no munsi w'Imana, igenekerezo rya 19 ndazi yuko tuzakugenda tubiganirako. Buke rero utarakora subscribe, reka ndagusaba ko subscribe, utarashiramo agatima muri comment cyangwa ishugwe, bikore cyane kugira ngo ubandanye kumviriza ikiganiro ibintu bimeze neza. Ivyo tugiye kuyaga nibiki nibihe, novuga ko tugiye kuyaga inkuru z'uno munsi ziri update cyane ku migwano yabaye mu gatondo kuno munsi. Turaza gusimbira mu buraruko bw'igisagara ca Goma, aho bitwa muri Muja, habaye operation karahabutaka canke igitero gikomeye cyane coba cagabwe n'abawazarendo kwizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Sivyo gusa, turaza gusimbira no muri Warekari. Hari byinshi biko birahavuwa yuko wazarendo ikomeza gukora ibitendo bikomeye cyane muri Warekari. Wazarendo ikomeza gutema itongora zinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Wazarendo ikomeza kwigarurira ubuce budasanzwe. Ati rero duhere hehe, bimeze gute? Ndashaka premièrement ko twoganira kuri zipo zibiri, kuko twarabasezaniye ko tugomba kubaha amakuru maremare. Niyo mpamvu twazimuzo ko turabaha amakuru make kugira ngo bikunde muze muratahura mu buryo bwimbitse. Jere mugiye kubana kuri micro Nicody de Black, musanzwe ntabwo turi kumwe, ariko vuba cyane kuba turi kumwe kugira ngo dushobore kuza turababwira uko ibintu byifashe. Ni inkuru yabaye muri Nyiragongo, neza na neza muri Muja, aho bivuga yuko inyeshamba za M23 cyangwa inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziriko zirahabonera nk'ayimbwa yaboneye ku mugezi. Tuza kubasomera ubutumwa bw'ivyo twagiye turandikira abene igihugu basanzwe bari mu bwo buce, bashoboye kuduha ino nkuru y'ingene vyifashe nuko vyagenze muri rusange. Nkuko twavyandikiwe uno munsi, ati mu gitondo cyo kuri wa Mungu, igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi, humvikanye amasasu menshi mu ntara ya Nyiragongo, mu buraruko bw'igisagara ca Goma. Ahari mu ntara ya Nyiragongo, iyi Muja iri mu ntara ya Nyiragongo, neza na neza mu buraruko bw'igisagara ca Goma. Abanyagihugu benshi twashoboye kuvugisha bavuze yuko ayo masasu yaturutse ku musozi wa Muja, hafi y'ahantu hitwa Muja, hafi ya Turunga, nk'ibirometero 3 uvuye mu gisagara ca Goma ku rubibe rw'akarere ka Karisimbi. Murumva yuko aba bawazarendo bakomeza kwegera igisagara ca Goma. Ni ku birometero 3 gusa kugira ngo ushobore gushika mu gisagara ca Goma. Niho aba bawazarendo batanguye bataka bikomeye cyane, aho abene igihugu nko mu vyumvise bumvise ko amasasu ava ku musozi wa Muja, maze batera begera basatira igisagara ca Bukavu. Umuntu mwene gihugu waho atashimye ko tumuvuga izina, yashimye ko tumuvuga izina, yavuze ko yabonye abagabo bambaye ubusa bitwaje ibigwanisho bari kumwe n'imbwa, aribo bateye ku birindiro vy'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda canke M23 RDF. Ivyo vyateye imigwano ikomeye y'amasasu hagati y'izo mpande zombi. Abanyagihugu bo baravuga yuko aba wazarendo mu gutera baje batambaye canke baje donc bambaye impuzu zashobora kubateka kugira ngo bikunde ashobore gukora operation. Ni ibintu binatangaje cyane, ni ibintu by'imboneka rimwe tuvyumvise ko abanyagihugu babivuga ngaha yuko baciye bagaba ibitero bikomeye ahari zinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Niho haciye hatangura kumvikana amasasu menshi, amasasu inkoho zoroheje, inkoho ndende. Novuga yuko byari ibintu bidasanzwe. Abene igihugu bavuze yuko
ubu tuvugana bariko barahunga kuko abagwanyi b'inyeshamba za M23 batewe n'abagabo bavuga ko ari n'abawazarendo bishobora kwega ingaruka mbi n'abene igihugu bakabitiranya n'abawazarendo canke bavuga ko ari abawazarendo kubera ko aba babateye ntabwo bari bambaye umwambaro wa gisirikare baje biyoberanije maze bamaze gushika batsimiriro bibaza ngo n'abene igihugu basanzwe kumbe barabazarendo baje bambaye uko kuntu ibi byashikirijwe n'umwene gihugu asanzwe ari ngaho muri muja murumva yuko novuga yuko ari intambwe nziza nka jewe ku ruhande rw'iwanje kuko wazarendo ikomeza gusatira igisagara ca Goma. Tunanibukanye yuko iyi wazarendo ikomeza gusatira igisagara ca Bukavu, za Karehe, za Kabare n'andi henshi haherereye murazi yuko ama operation aguma aba. Rero iyi wazarendo iravuga ati ndishobora kwataka Chikabeka, ahubwo reka rero tubatake hepfo no hejuru kugira ngo bashobore kwisanga hose twabarunduriye rimwe, bashobore kubura aho baza gutanga ramforo. Uno vuga ko ari umukenyero mwiza abana ba wazarendo canke iyo coalition ya FARDC kirakoresha kugira ngo bikunde bashobore kwirukana zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Mubona yuko zikomeza ibintu bikomeza kuba bibi, ibintu bikomeza kuba bibi cyane. Uwo mwene igihugu yakomeje aratubwira ibindi byinshi, avuga ati ahandi naho habaye imigwano ni muri Bugamba aho amasasu yatewe hagati ya M23 n'abagwanyi ba wazarendo naho bitari vyorosha. Aha muri Bugamba naho iyi wazarendo imaze kuva ngaha muri Mbuja iba aha muri Nyiragongo yahise isimbira aho bitwa muri Bugamba, naho ihagaba ibitero bikomeye cyane. Ni ibitero izi nyeshamba bivuga yuko zashoboye kuburagizwa kubera ko babasiripirenye, bisanga umuriro wabaye mwinshi, bisanga imigwano yakomeje abawazene, ndetse biranavuga yuko boba bahitanye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zitari nkuko uno mwene gihugu asanzwe ari ngaha muri Muja, ariko arabivuga avuga ati hariho amasasu hose ibugamba hafi y'ikibuga cha Kabasha, ntituzi biriko biraba nkuko byashikirijwe n'uwundi mwene gihugu nabajije asanzwe ari muri ako gace. Ibi n'abene igihugu bakomeza kuduha zino nkuru. Umwene gihugu avuga ati nanje amakuru nkuye mu kandi gace aravuga yuko aha muri Mugamba naho bitoroshe. Aha muri Mugamba wazarendo bariko baragerageza gukora uko bashoboye kose kugira ngo bashobore kwakiriza ko umuriro udasanzwe zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ahandi naho havuga ko hari ibintu bidasanzwe, hari bombora ni ikigo ca Kibumba cyavuze ko cyatewe n'abantu bitwaje ibigwanisha. Ababa mu micungararo yaho bavuga ko igice c'abagwanyi b'inyeshamba za M23 RDF cyari kigiye kongera imbaraga amahamforo zaco cyahubuwe n'abawazarendo imbere y'abantu benshi. Urumva yuko nkuko yakomeje amakuru ava ngaha bivuga aha muri Kibumba bavuga ko nabo batewe zino nyeshamba, aho mbere haci haboneka uburyo bw'amaramforo canke uburyo kugira ngo bashobore kuramforsa aha muri Mubumba, ariko baza gutangara batanashitseyo muri Kibumba bivanye n'ingene abawazarendo bari babateza agatego, babataye muri ambushi maze bashobora kubagandagura mu benshi batari bake nkuko bishikirizwa n'abene igihugu bo ngabo bavuga yuko ibi bintu byabaye maso yacu tubona. Abawazarendo bari biyambariye civile, niho ibimodoka byinshi bigera kuri 4 by'ingeshamba z'igihugu cy'u Rwanda byariko biraza bigana aha muri Kibumba, maze biza kugwa muri ambushi y'abawazarendo, maze bashobora kuhasiga ubuzima. Kandi biranavugwa yuko abenego baho izo operation zose ziko zirarangira ko zarangiye mu masaha ya saa 4, ariho novuga yuko aba bagwanyi ba patriote ba wazarendo batabonye iyo banyikiye, ntibagwanye kugira ngo bashobore kwifatira ubushe cyangwa ubundi, ntibagwanye kugira ngo batene ngaho. Aho amakuru dufise nuko aba wazarendo baciye baburirwa irengero muri ibi bice, maze amakuru yabo avuga yuko batasubiye kubonekana. Niyo mpamvu ubwoba ari bwinshi mu bene igihugu basanzwe baba mu ibi bice, kuko bavuga ati umwanya n'umwanya haraza kuba umusako barondera aba wazarendo. Rero abene igihugu benshi bashobora
kubigiramo, abenegihugu benshi bashobora kubigiriramo ikibazo. Murumva yuko nyamba wazarendo ije kugaba operation hama ikiyirukira, mumenye yuko abenegihugu bo ngaho badasikiye mu mahoro, ko bacavuga ati nimwe mwaduteye twaterewe ahiwanyu, bisigura yuko nyamba atari mwebwe bawazarendo nimwe mubitse abawazarendo. Rero murumva yuko abenegihugu ngaho ntibigiye kuborohera na gato, kubera ko zino nyeshamba ziza kunaga gatoki zivuga yuko ari bo babigizemo uruhara kugira ngo bashobore gutegwa n'aba ba wazarendo. Makuru ava ngaho nkuko bishikizwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, aravuga yuko kuva mu gatondo kuno munsi benshi batagiye gusenga, abenshi batagiye mu bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse abenshi bahisemwo kuguma mu mihani wabo wakinyegeza, kubera ko imigwano yari kirahabera ari imigwano ikomeye cyane, ari imigwano itari isanzwe, byari gukoza yuko abenegihugu bamwe bashobora kuhasiga ubuzima. Ariko amakuru ava ngaho avuga yuko atamenegihugu n'umwe yashoboye kuhasiga ubuzima. Ubu mu kanya gaheze mu masaha 3:40 niho bavuze yuko baciye babona imodoka, uwabivuze yavuze ko yabirabiye mu idirisha aho yabonye imodoka ya M23 aho yari ije gutora imirambo yari yasize ubuzima mw'ivyo bice. Aya n'amakuru dukura ngaha muri Nord Kivu y'ingene imigwano yazindutse iraba kuno munsi w'igenekerezo rya 19 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2025. Si ivyo gusa, twabwira ko muri Warekari navyo bitoroshe. Muri Warekari ibintu nivyoroshe kuko amakuru dufise nuko ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, amasaha y'ijoro, wazarendo yashobora kugaba igitero gikomeye cyane, maze ikigaba ahasanzwe hari nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ushobora kwibaza ati byagenze gute, byari bimeze gute, byarangiye gute? Nkuko tubikura bitangazwa na societe civile ngaho muri Warekari cyane muri Kivu, ivuga yuko aba wazarendo canke aba bapatriote b'igihugu cya Kongo bigaruriye agace kari très stratégique kitwa Budidia. Nagace kitwa Budidia, ndumva amazina yo ngaho agoye ariko mutwihanganire. Agace Budidia kari kamaze igihe kitari gito zino nyeshamba za M23. Twari tumaze iminsi tiko turababwira ingene muri Warekari hari hamaze iminsi haba ama operation agiye atandukanye. Mama mwarumva FARDC yaturikije ibiraro, mama mwarumva mu micungararo ya Pinga FARDC pardon yashoboye kurasa bikomeye zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko rero uno munsi ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba genekerezo rya 18 niho wazarendo bashobora kugaba igitero gikomeye cyane ahasanzwe hari birindiro bya M23 mu gace bitwa Budida. Maze amakuru dufise nuko ako gace Budida kahise kigarurirwa nabo wazarendo mu buryo bweruye 100%. Bure tuvugana agace Budida kari mu minwe y'abawazarendo 100%. Tibimeze gute, byari bimeze gute, byagenze gute? Ni operation novuga yuko ari operation yabaye nka surprise kwizinyeshamba, kuko amakuru dukurayo avuga yuko zino nyeshamba zari zijajaye. Urabona yuko na weekend yari kirakomeza ibandanya, zimaze kwijajana niho wazarendo yabatera surprise, maze mu birindiro vya Budida irabadiha yongera irabakubita ku buryo bahunga. Amakuru dukura ngaha avuga yuko bakubiswe aba M23 ku buryo bwaho bahungira mu bice bisanzwe bihanamiye iyi Budida. Rero ayandi makuru avuga yuko zino nyeshamba zashoboye kwatakariza ibigwanisho byinshi, maze aba bawazarendo nabo bashobora guhungukira bino bigwanisho na yuko banatangatani ngo bifitiye muga kugera no munsi. Hari amakuru avuga yuko boba bashoboye kuronka ibigwanisho babikuye muri zinyeshamba. Ayandi makuru avuga yuko inyeshamba zigira kuri 7 muri Warekari ngaha muri Budida zashoboye kuhasiga ubuzima, ndetse banatubwiye yuko bashobora kuduha amafoto umwanya n'umwanya. Niwo mwanya n'akanya kugira ngo dushobore kuza tujabasangiza abari mu magroupe yacu WhatsApp, bikunze yuko turonka ano mafoto. Rero ni igitero novuga ko kitari gisanzwe, ni igitero cyari gikomeye, aho bivuga yuko aya bawazarendo bamaze gukubita zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda baciye bahita babaherekeza n'amasasu menshi kugeza iyo bari bagiye. Ana makuru dukomeza kubatohoreza, turaza gusimbira za Rucu mu biganiro gikurikira, turaza gusimbira mu zindi ntara
makuru ava ngaho mu gisagara ca Warekari avuga yuko abagwanyi bagera kuri 18 boba barihaye ku bushake canke barashoboye kwishikana ku gisirikare ca FARDC. Inyuma y'igihe kitari gito tuguma tubona zino nyeshamba zikomeza kwishikana ku ba FARDC kugira ngo bikunde bashobore gukingirwa, kubera ko urabona yuko bamaze imisi bariko barakirizwa ko umuriro, bamaze imisi ko bararya umuriro, bamaze imisi ko baratakaza indiri y'umurengere y'abasirikare, bamaze imisi ko baricwa bikomeye, bamaze imisi ibintu bitameze neza muri M23, bamaze imisi ko baraturirirwa ibigwanisho by'ubwirinzi, bamaze imisi bariko barasahurwa nabo wazarendo ibigwanisho byinshi kandi bikomeye. Ibi rero biri mu bituma zino nyeshamba zikomeza kwishikana muri FARDC. Tunababwira yuko hariho na bamwe mu bari mu ngabo za FARDC mu gihe FARDC ivuye mu Bukavu na Goma bacaja muri M23 bariko baraboneka bariko barishikana kuri FARDC yasigaye. FARDC yagumije umutima. Aya makuru tukomeza kubatoriza ngaha muri Warekari kumbore vyinshi turaza kuvyumva. Iyindi nkuru novuga ko kiravuga yabaye Kimomo nuko bariko baravuga yuko Colonel Nanga yoba yararashwe ku munsi w'ejo, aho yoba yaratewe ambush hafi y'isagara ca Goma, ndetse harabonetse imodoka irimo amaraso menshi bavuga yuko yoba yararasiwemo. Bamwe bakavuga ko yoba yarapfuye, abandi bakavuga yuko yoba yararokotse kuri runo rupfu. Aya n'amakuru tukomeza kubashakira, n'amakuru zo kubabwira byinshi kuri yo. Turaza kubabwira nyamba ari Colonel Nanga yoba yararashwe canke abandi bantu, ariko ico tuzi nuko hafi y'igisagara ca Goma ku munsi w'ejo wazarende hakoze operation, ndetse mu bamwe mu bategetsi b'inyeshamba z'umutwe wa M23 boba barahasize ubuzima canke boba baragombye kuhasiga ubuzima. Iyi n'amakuru zo kubatohoreza. Hari benshi baguma batubaza ibijanye n'imigwaniko iravuga yuko yoba iri hafi y'ikibuga c'indege ca Kavumu. Ayo makuru novuga yuko imigwaniro aba yo gukozanya ko, kubera ko nababwiye ko abawazarindo bahari kandi atari bake. Imigwaniro yo gukozanya ko irahari, mugabo atari ya migwaniro yo kuvuga ngo wazarende igaba igitero ku buryo yigarurira aka gace cyangwa ikibuga c'indege ca Kavumu. Mwumve rero yuko ibintu bikomeza kuba, novuga yuko bikomeza kwaguka. Kumbure wazandira cyategura ama operation akomeye kugira ngo bikunde bashobore kwigarura kino kibuga c'indege ca Kavumu, nayo ko ari kibuga kitre strategique haba kunyeshamba canke abo wazarende, kuko urabona yuko bagifashe ikibuga Prito n'igisagara ca Bukavu cyo bakiri andanje. Ndavuga ku ruhande rw'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, AFC, M23 canke RDF. Rero hariho n'abakomeza kutubaza ingene muri Bukavu bimeze, ingene mu Bukavu vyifashe, Zanzibira vyifashe. Novuga yuko nza kubibabwira mu yandi makuru tuzo kuba turi kibiriraho kuri BM4 Plus, aho nza kubatumirira kugira ngo dushobore gusangira amakuru azo kuba agezweho muri ako kanya. Rero inkuru novuga yuko ndabamenyesha ni byo muri Warekari ibasirikare bashoboye kwishikana. Ese turababwira n'aka gace budidiya ko muri Warekari nyene kashoboye kwifatirwa mu ntoki n'abawazarendo inyuma y'imigwano idasanzwe canke imigwano ikomeye wazarendo yashoboye kugaba ku bitero by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, maze zihita mu kuhava canke zihita mu kuhahunga, kubera ko zariko zirumva umuriro bariko barazitako ari umuriro utarusanzwe. Vyatumye abenshi mizinyeshamba biruka, abandi nabo barahasiga ubuzima. Ibindi twayaze ni ibi byo hafi y'igisagara ca Goma, aha muri Muja hashoboye kuba imigwano ikomeye cyane. Ambiscade yashoboye kugwamwo inyeshamba zari nke za M23. ni ibintu rero novuga yuko bidasanzwe, ni ibintu dukomeza gutega amazi kugira ngo dushobore kuguma tubaha update ziba zihari ku mirongo y'urugamba. Rero tubaye turababwira n'ivyo kumbure turongera duhure mu bindi biganiro byacu by'uno munsi kugira ngo tubashe kubaha update news ziko ziravugwa na cyane ku mirongo y'urugamba. Je mari kumwe kuri micro niko Dide Black. Ndagusaba rero wowe ndakunda gushimira cyane wakoze subscribe kugira ngo bandanye ubona ibiganiro byacu. Ndanasaba cyane utarayikora kugira ngo uyikore, ibintu bibandanye kuba byiza, ibintu bibandanye kumera neza. Hama
commentaire ni kibanza ciza, ni kibanza ciza kugira ngo mushobore gushiramo intererano zanyu, ni kibanza ciza kugira ngo mushobore gushiramo byinshi bishobora ibibazo canke intererano byose turashobora kubibona mu biganiro byanyu. Kandi bikibanire kumbure turongera dusubire mu biganiro byacu hano kuri BM4 please. Byuno munsi, bye bye.